Kisangani kuri aeroport ya Bangkok biravugwa ko harashwe na drone z'u Rwanda ngo zigashwanyaguza canke ngo zikonona bimwe mu bikoresho vya FARDC aho abatanga makuru canke itangaza makuru risanzwe rifadikanya ibinyoma na AFC M23 RDF Red Tabara twigwaneho bemeza ko ngo basambuye ngo bimwe mu bikoresho by'ubwirinzi ngo amadrone basanzwe barakoresha ngo mu gutera za Rumangabo na Rubaya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko aya makuru akaba beshuzwa cyane n'usanzwe arongoye ico kibuga c'indege ca Kisangani eka n'ibindi byinshi biri mwidonido muri ano makuru yo muri kino gitondo cyo ku munsi wa mbere igenekezo rya 25 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 mwitangazo rya AFC M23 baravuga ko harashwe Cangugu aha hantu ndahagarutse ko kuko benshi ngo bagiye ngo kuri Google ekanaje nagiye kuri Google ngiye kwandika Cangugu nkuko babitangaje mu tangazo rya AFC M23 ko amadrone ya FARDC n'abafatanya bikorwa babo ngo yarasha hitwa Cangugu muri territoire ya Karehe ahari muri Kongo ariko ugiye kuri internet nivyo usanga Cangugu bashaka kubwira ati ni mu gihugu c'u Rwanda ibi rero bikaba byateye ico bita abanyarwanda mu Kinyarwanda ngo urujijo amadute gukekeranya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bikaba vyatumye ndahagaruka ko iyi Cangugu rero bavuze Lawrence Kanyuka yavuze mu itangazo ni mu burasirazuba bwa Kongo ni henshi imigwano harosite ya Ihula naho nyene ibi ntibimeze neza kubijanye nuko muri groupe ya Kisimba muri territoire ya Warikare naho nyene imigwano yaraye ku munsi wa Mungu bikarangira ari intsinzi ya Wazalendo FARDC eka ku mirongo y'urugamba muri rusange uko twama twabibabwiye nivyo turakunda gutukwa mbe ko majambo ari menshi mbe ko mudatera mushike Goma mbe ko mudafata Bukavu mbe ko batinjira mu Rwanda twatuntu nyene two kwirarira ariko ukuri guhari nuko ku mirongo y'urugamba imbwebwe zasarambwe ziraremerewe zirarushijwe ziraremvye ibintu bigaragara reka rero tugaruke neza na neza mu idonido ryano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no wa mbere inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV Ingoma Magazine aho umwe wese aherereye ndabifuriza kugira amagara meza ubumwe amafaranga n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu sinkekeranya kandi sinogenda ntakengurukiye mwebwe musanzwe mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi mu karere ka EAC muri Afrika Asia Amerika Madagascar Oceania Iburayi eka mu mfuruka zine zisi kugira ntihagire uwo dusimba canke twirengagiza kandi dufise ko umutima bimeze gute rero nuko aeroport ya Bangkok imusanzwe muyizi haravuga Bangkok ariko ko candika kose murumva ko ni aeroport iri Kisangani iyi aeroport imaze kugeragezwa kuraswa inshuro zirenga 6 mushe kuba mwaramenye igihiraswa rimwe ndabibutse ko iyi aeroport misi yose bama bayagira ivyo batavuze aeroport y'Ubujumbura bavuga aeroport ya Kisangani iyi aeroport ndayigaruke ko gato muribuka neza na neza igihe bagerageza kuharasa bakoresheje drone z'abasirikare b'u Rwanda RDF bari mu butumwa bwo kugarukana gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrique baraduza drone baraza bararasa Kisangani ariko Imana yarakinze hamwe n'ubu ngo na system yo kwikingira ivyo bitubwirinzi system yo kubruya n'ibindi byinshi yo kwigwanako iri Bangkok nkuko byavuzwe ico gihe n'urongo iyo aeroport eka na guverneur wako gace baravuze ati twebwe n'amahoro kandi hano ubwirinzi technology ihari irarenze rero nivyo amakuru arahari nkuko mwagiye muravyumva bagerageje kandi kongera kurasa Bangkok bagerageje ku munsi wejo ku munsi wa Mungu aro twavuga ngo no munsi si kuvuga ati ngo ni rya kabiri ahubwo barongeye kugerageza nirindi ariko drone zabo zirangira zigenda zirakorogwa ibi twagiye
turabibamenyesha gatanu kuri gatanu. Mwebwe musanzwe mudahengeshanya kurikirana ano makuru n'ubusesanguzi by'amabica kuri runo rubuga, ndibaza ko muvyibuka. Abatavyibuka nico gituma mbanje gusubiza inyuma, ndabumvishe ko ino aeroport bo bayirondera kwiki, mbega cette fois ubuhoho bayirashe bisunze iki, icatumye bayirasa nico nkene ko turabira hamwe, kandi ikintu kiri urashobora no gutahura impamvu bagize inzigo n'ishavu ryinshi ryo kuja kurasa ino aeroport yo Kisangani Bangkok. Nagomba bamenyeshe ko ku mirongo y'urugamba ibe point zero, ibe mu Minembwe, ibe Rubaya, ibe Rumangabo, ibe izi za Karehe, ibe izi za Kisimba, ibe Walikale, ibe ahantu hose ku mirongo y'urugamba. N'ubu uno mwanya tuvugana ndafise amakuru yemeza neza ko drone zaraye ziramurika, za zindi zitangura kuraba aho zigira, zigasoma urusaku, zigatanga amakuru, zikikuza zongera zikizura hejuru y'ikirere ca Goma na Bukavu. Akanya n'akanya muzokumva bavuga ati pum, bateye igisasu ku mapete canke ku mutwe. Abandi bambwiye ngo nuko cikorera, twumva ngo naka yikoreye ibombe ya drone ya FRDC. Rero muri ico gihe nukuri mwabonye ko uno munsi wa Mungu, umunsi warangiye 24 Mai 2026, communique nko nabibabwiye, mubonye basohoye communique bakavuga ati ngo drone ya FRDC ngo yarasha Amazon dansement peuple. Mensonge, abari kinyoma, baba bafaditse, baba babacucumye neza na neza. Nagomba babwire ko nuno mwanya turiko turavugana bagisomba ibiziga, bacevakiwa inkomere n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero bamaze kubona ko bari drone ziri mu kirere ni nyinshi ziduma gusumba urusazi ruri hejuru ku mwanda, rero aha bavuze ati tugende natwe turase aeroport ya Kisangani, kuko nta handi bino bintu biriko birava atari Kisangani kuri aeroport ya Bangkok. Baca baraduza drone kabisa, baraziduza. Ariko amakuru n'amafoto, hari amafoto mwabonye karasirikira mu ma group ya WhatsApp, ariyo bariko baragenda bifashisha bavuga ati ngo twaharashe ngo raba ngo bimeze ukuna kuriye. Foto ya mbere igaragaza ngo ni ndani ngo mu biro ahantu hirabura. Foto ya kabiri igaragaza agatebe ka noir kasese k'ibintu biri bleu ukuntu. Ifoto ya gatatu igaragaza ku gikontinere hanze ku maeskalier ahantu hari udutebe ngo niho ngo izo drone zarashe. Nagwanda babwire ko ni nikinyoma, kuko drone zakorowe n'igisirikare ca FRDC nubwo buhinga bwo kwikingira. Ni drone kamikaze, si drone zarasa, zari drone bwazo zishitse zisambuka. Ico bita drone kamikaze, nka kujya bavuze ngo ujya muntu n'umukamikaze yakoze igikorwa cyo bukamikaze niwe yambara ibombe hanyuma gasambukana nayo. Izo drone rero zabaye neutralize, bazikozemwo akazi canke reka mvuge ko bazineutralije, bazibujije gukora ico jadije gukora, zitarigera zigikora, zitaranahashika. Nivyo nagomba ndabamenyeshe, ni binyoma. Aeroport ya Bangkok irakora, aeroport ya Kisangani nyine bakora bavuga ngo barashe irakora. Nikimenyamenya drone ziri mu kirere kandi zahagurutse ziva kuri irya aeroport. Rero karagashavu kuko barashe Rubaya saa 6 z'ijoro n'iminota 15, baca baza kurasa Rumangabo isaha 1:30. Urumva nta handi biyumvire ahantu hagufi zoba ziriko zirava muri uno mwanya vyihuta nkuko ni hehe. Baca babona ko aeroport ya Bangkok Ikisangani, ariko amakuru ahari neza yo kwizera nuko nta effet ibyo bakoze ni sans effet, nta kintu na kimwe bashitse ko atari ibinyoma. Rero nuko biri mbere kugira barenze n'ikinyoma bapejohe bumve ko harimo uburemere mu byo bako baravuga mu kinyoma bariko barakoresha. Banavuze ko ngo n'umugeneral, ngo hari umugeneral wa FRDC ngo yarasanzwe ngo ari charge yaraba ngo ibijanye n'amaservice y'amadrone, ngo kuri ico kibuga c'indege ngo yarashwe, ngo drone yamufashe ngo yapfuye. Mensonge, ikinyoma. Bari bagiye kurondera yiki rero, ngo bari bagiye kurondera system de drone ihari, ngo FRDC yahasitse kuko baharura ko drone zose ziriko zirabahungabanya muri uno mwanya zihaguruka zivuye kuri iyo aeroport ya Kisangani, iyo yitwa Bangkok. Bari bagiye kurondera ngo kuviza iyo system de drone, hanyuma
babombardiye aeroport ntihagire ikintu na kimwe kizosura kuyicako yaba ravitayema yaba abasirikare bahazanwe yaba ibifungurwa yaba imiti eka yaba yo strategie yose yo kwakenyurira ibijanye no kubombarda kuko indege ziriko ziraduga drone ziriko ziraduga ico cose bashaka konetralize aeroport muri rusangi kugira bayonone ntihagire ikintu na kimwe izosubira gukoreshwa kujya iyigoma bashitse bayigira kuko iyigoma nta muntu numwe yayirasha atari bo bayituriye kuko baravuga ati ikaguma ikora bizonyaruka ko ibihugu mpuzamahanga bitubwira basubire kuyikoresha ariko murabona ko baciye bayiturira barakupa ibintu byose ama system ya commande aérien ibiki gusuiva gutrasa n'ibiki baravyonona kugira bavuga ati kugira isubire kuba reliabilité iyisubire gukora bisaba ibi nibi rero bari bifuza konona niyo ya Kisangani ariko Imana yakinze rero tuve Kisangani tugaruke muri territoire ya Karehe itariki 24 hari ku munsi wejo wa Mungu niho Kanyuka yastanze communique Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 asanzwe ari kanarira cyane ari waboroga yaranze communique ndende ariko ndabasomera igice caho hateje ikibazo muri iryo tangazo canke muri iryo muri iryo tangazo birigize hariho uruhande rumwe rwateje ikibazo aravuga ati dans le territoire de Karehe ce même dimanche le 24 mai 2026 ngo muri ako gace ka Karehe ngo uwo munsi wa Mungu nyene gerekezo rya 24 umva ku munsi wejo ngo igihe cy'isaha 9 z'ijoro canke z'agatondo kuko akunda kuvuga ati 3h du matin habaye ikintu bita les forces de régime de Kinshasa umva FARDC ngo n'abafatanya bikorwa babo ngo barateye ibibombe bakoresheje drone ngo dans la zone habitée ngo mu gace karimwe abantu kabamwe abantu ka Cyangugu mu Rwanda ni Cyangugu CYANGUGU ariko hano bavuga kari Cyangungu rero nirukanze naje kubaza kuja kuraba ndavuga ati no muri Kongo rano yitwa cha izi ndome za cha bya tya tubizi mu Rwanda mbonye aha hantu ndavuga ati Lawrence Kanyuka ntiyanyoye akantu ko ariko aravuga barashe Cyangugu borasa Cyangugu ntitubimenye hanyuma canja kurondera iyi Cyangugu yanditse hano s'il vous plaît nayibuze kuri internet n'abandi bandondeye inbox batubaza tubwira aya makuru muri communique ya Lawrence Kanyuka genda urabe kuri Twitter hariko amakuru yavuze ko barashe Cyangugu eske ni Cyangugu ya wapi kumbe abaje kubimbarira nabo nyene bagize curiosity kuraba ko Cyangugu yanditse ibaho bayibutse kumbure rero ngiraniro karite iri muri na bo bayise ngo ni zone na kazone kari muri territoire ya Karehe kumbure ko bakatashizwe ko muri izo za Google Map uri muri ubuhinga bugezweho ariko nagwanda babwire ko ntibaharaje mu Rwanda ni muri Kongo nyene muri territoire ya Karehe muca mumva kari muri Kongo muri ako gace kitwa Cyangugu ses environs ngo no mu nkengera zaho hose baharashe ngo ibi bituma abene gihugu abakongomani baba muri utwo duce bahunga ku bwinshi bideplasa aha rero ndari ntagarutse ko kugira ntanga umuco kuko uko naje nagize doute niko nabandi basanzwe bakurikirana runo rubuga rwa Free Podcast TV na Ingoma Magazine bagize doute biratuma bahangayika bashira umutima hejuru baravuga ati ni mututohereza aya makuru avuga ko Cyangugu yarashwe ariko ntitwabimenya rero nimumenye ko ntibarashe mu Rwanda ahubwo bareyicanga ahitwa Cyangugu hari ngo iyindi kambi yakarahabutaka basanzwe bariko baregerezanamwo ibikoresho birundanirizamwo nico gituma mubona yahasizemo ahantu hose mwabonye muri izi communique muri izi communique zose mumenye ko ari ahantu hari ikintu kanaka mwabonye za Rumangabo inzu bayitikura n'abarimwo hakakurube y'ukamengo nahantu hari bitoro kamengo ni station yi bisigura haje hari ibintu biriyo les explosifs ibitoro amagroupe biga ibintu byose bifashisha kugira bacukura ubutare bamoreka aho baba ni byinshi ama system solaire n'ibindi byinshi cyo bituma uravye igyanzo kunge ningano gacana n'umuriro ari kirasokora seke harimo ibintu biri ndani batikuye vyabababaje kumbore harimo n'imivyimba y'abantu yaciye yaka batashoboye guhamba ugiye kurabana hariya nyene Rubaya muri ya hoteli ya guest house naho nyene mwabonye ko ikaka nyene vyesiga bwenge iruhande ya Karehe rero biravugwa ko igihe cy'isaha 10:45
FRDC muri territoire ya Masisi, FRDC n'abafatanyabikorwa babo barashe na drone, kuko ni drone gusa, ubu ni drone CH4, Sukhoi 25, Sukhoi 35, drone ya FRDC saa 10:45 ku munsi w'ejo wa Mungu. Nico gituma mwumva bako barakoma induru muri territoire ya Masisi, bararashe ahitwa Bisunzu. Aha hitwa Bisunzu rero hakupfira ikintu citwa umunyarwanda, haragupfira ikintu citwa RDF, haragupfira umuntu yitwa Twigwaneho, izi zose za Red Tabare zimbwebwe za Sarambwe barabanotsa nibikomere. Amakuru dukura hariya bavuga ko imiduga yarayira nihira, yarayira somba, yarayira subirira somba, bazima, abakiyoga, abagize abakomeretse byose yari potopoto. Nico gituma mubumva barira, kandi nico gituma bafashwe n'ishavu, kuko abamwe mu ndongozi zabo naho bariko baragenda babinyegeza babifinyika, bagira ukubasubira bivuguruza bongera bagira ibinibi, ni kugira ntibaduha ukuri, kuko ukuri koko guhari kurahari. Drone ntirasira ubusa, drone irasifise GPS, drone irasifise localisation, drone irabanze gatora amadore hame kazi karasa ahanyaho. Nico gituma kuvuga ati ngo barasa ngo avegrema, drone irasa avegrema, kandi dernièrement ntibavuze ngo barasa avegrema, baca barasa na video bayarogistra. Nuko gusa bijya bintu biriya bintu bakoze kiriya gihe ni bibi, kuko bigera bishira muri crime doge, ni nkuko buri kurica umuntu umukora nk'ijuwe, base nka kujya ugenda guhiga nk'ingeregere ukayirasa, hanyuma mu gihe itarafuka ko muyirasa imyampi nyene uyikinirako, kuko ikiya gihe umengo n'umuntu umudronera ariko arakina game muri television, muri PlayStation, bijya birabujijwe kwica umuntu uri uramurikodinga, uri kuramushinyagurira. Ivyo rero birabujijwe. Nico gituma bijya barabikoze, ariko kumbure nta point ndende babihaye, ariko nagomba babwire ko drone ifise GPS, ifise localiza, kandi barafata umwanya bagatora amadone, ntipfa kurasa uko nyene. Rero bavuze ngo barashe mu bene gihugu muri Kongo, ku ruhande rwa AFC M23 ni RDF, n'ujya mu Nyarwanda batwaye mu burasirazuba bwa Kongo. Rero aha imiduga ngo yasomvye irasubira irasomba. Uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba muri kino gitondo. Turangiriza kuri iyi site yitwa Ihura. Iyi site yitwa Ihura iri muri groupement yahitwa Kisimba. Muri groupement yahitwa Kisimba ni muri territoire ya Warikare. Aha naho habaye imigwano idasanzwe mu gihe drone zakoze ziracucuma abantu hari ya Rubaya na Rumangabo. Wazalendo nabo bariko barapenya mwendo wa chini, binjira muri territoire ya Warikare muri groupement ya Kisimba. Aha muri site ya Ihura ikaba yaraye mu maboko ya Wazalendo na FRDC, iri muri control ya FRDC Wazalendo, inyuma y'imigwano idasanzwe yahuje imbwebwe za Sarambwe na Wazalendo na FRDC. Uko niko biri, uko makuru tubandanya tuyaronka turagaruka. Ni ku munsi wa mbere nkuko bisanzwe, ni genekezo rya 25 ukwezi no kwa gatanu umwaka wa 2026. Turabibakunda, kandi twama twababwiye ko muri abantu b'abagabo mwarahezagiwe, mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe hano kuri Flow Podcast TV, ariko no kuri Ingoma Magazine. Nabonye ko tuko turafata umuvuduko, ndizera neza ko kuri no munsi wa mbere uko muri hano mushize mwa gatege hariya kuri Ingoma Magazine tworara mu 200, kuko nabonye tugeze mu 1000 ngahe. C'est bon et merci beaucoup. Dukomeze twagura ruriya rubuga. Rero uko vyifashe nuko ndabakengurukire, ndabibutsa ko n'umunsi wa kazi mwumvirize ano makuru mwitegura, ngumbure ufisa karadi araza gushiramo yumvirize, ariko aritegura kugira ntimucererwe ku mirimo nawe usanzwe wikoresha. Ndakwibutse ko ijana ritanka murindi, ntubondogoroje avuga ati boje ndi mu boss wa jewe, uco usanga wagonereye birenze. Kandi ndabifurize kandi umunsi mwiza na Pentecote nziza kuba atashoboye kuvyumva. Ndabivuga mu kiganiro caciye kuwa Mungu, kuko ari umunsi wa Pentecote. Ndongeye kubabwira Pentecote nziza kubemera. Kandi rero ndabakengurukire, ndababwira ko nta Flow Podcast TV nta Ingoma Magazine atamwebwe. Mwubahe cyane, mugiraho mwubahwe. A plus.